Ramadan, 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 Ramadan. Umuntu umwe rero arashobora kubaza ati mbega ko twebwe tuba ahantu kure adhana bitoroshe kugira ngo tuyumve, mbega byoshoboka ko dushobora gufuturu ku mwanya twumvise ko adhana iciye mu radio? يقول إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة وتوافق وقت البلد فلا بأس بالإفطار عليها، وإلا فالأصل أن يكون الإفطار مع غروب الشمس، فهذا موعد الإفطار. فإذا كان الأذان الذي تسمعه هو أذان الوقت بمعنى أنها تؤذن على وقت غروب الشمس وهي إذاعة ثقة فلتفطر مع أذانهم. hari radio usanga zishobora kugira iki umwanya w'isengesho ugeze zihamagara hakumvikamwo adhana, ati noneho aho turi nta adhana yumvikana, none adhana y'iradio twoshobora kuyigira ko twahita dufuturu? Na umwarimu arishura avuga ati niba iyo radio ishobora kuba amasaha yayo n'imyanya yayo ihuriyana n'imyanya iboneka mu ico gihugu, nuvuga ngo mu radio uvuze ati turi gihe cya saa sita, mu ico gihugu nyene akaba ari saa sita, muri ico gihe nta ngorane nibatora adhan tuzoca tugira iki dufuturu. Canke se igihe iyo radio isanzwe isohora adhan ku mwanya w'isengesho risanzwe rizwi mu ico gihugu, akarorero radio Bena itora nuvuga ngo adhana irumvikana buri mwanya w'isengesho geze, igerewo kumva umwanya w'isengesho ya maghrib ugeze bagatora adhan, urashobora gufuturu ukoresheje iyo adhana wumvise ku radio. Ramadan, Ramadan.